Amashure ageramiwe n'imyuzurira y'amazi aho muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi ni ishure shingiro rya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri hamwe n'ishure shingiro rya Warubondo. Amasoko yacu muri iyo zone avuga ko ayo mashure ari mu bidengeri vy'amazi. Mu gihe kuri uyu wa mbere w'indwi iza igice ca gatatu c'umwaka w'ishure kizoba gitanguye, abavyeyi barereye kuri ayo mashure bafise impungenge iyo abo bana babo bazokwigira. Bagasaba abajejwe indero hamwe n'abajejwe intwaro gutegura aho abo bana babo bazokwigira. Amashure kigeramiwe akenera kuzohava arondera haba arabandaniza aho igice ca gatatu gitangurira, kuko nta kuntu abana boza barinjira baca mu mazi kandi bagasohoka basohokera mu mazi, n'ubu amazi aracarimwo. Nizeye yuko abayobozi n'izindi nzego nyene z'intwaro zokora ibishoboka kugira ngo bashobore kuza baraza gusaba ibirasi aho abana bashobora kubandaniza biga. Uretse ko ishure shingiro rya Warubondo riri mu kidengeri c'amazi, ngo n'ikiraro cafasha kuhashika carabomowe n'uwo mwuzure. Ishure rya Warubondo rifise ikibazo ukuntu bashobora gushikayo, kuko hari ikigende c'amazi n'ubu kiracuzuye. Ngo ikibazo no gushika kuri aya mashuri, hahora hari igitarugwa abenegihugu bari barakoze kugira ngo bashobore kurengana, kubera amazi yaje ari menshi caratwawe. Ubu rero hakiri amazi biragoye kugira ngo bakore ikindi gitarugwa boca kugira ngo bashobore gushika kuri iryo shuri. Ntitwashoboye kuronka Simeon Butoyi, musitanteri wa komine Mutimbuzi, kugira ngo tumubaze kuri ayo makenga y'abo bavyeyi.